Bagenzi namwe nshuti mudukurikirana mu biganiro tubashikiriza kandi mukatubwira ko bibahimbara, twongeye kubaramutsa ngo amahoro y'Imana abane namwe. Turanezerwa nuko mushishikara kudukurikirana, twebwe tubashikiriza ubutumwa biciye ku ikanguro n'ubugorozi, tukaba turi abavuga butumwa b'abagorozi. Rero twashaka no kubibutsa imbuga mudukurikiranako. Kuri Facebook ni umuntu muzima, kuri TikTok ni mburi ya nyuma, kuri YouTube ni ikanguro n'ubugorozi. Murakoze ko mudukurikirana. Rero tugiye kwiga kandi ijambo ry'Imana, twifuza ko uwo ari we wese afise umwanya yodukurikirana kuko bimugirira akamaro. Ikigwa cyacu dufise muri uyu mwanya kiratubwira ngo ivyamwe mu bizima biba mu mubiri muzima. Niyo ngingo dufise kandi dushaka kwiga. Un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Ivyamwe mu bizima biba mu mubiri muzima. Twashaka kubabwira ko kwirinda ari ikintu gikomeye cyane kandi ciza. Nico gituma kwirinda no muri Bibiliya usanga hasobanura ko ari imwe mu nkingi zigize ubutumwa bwiza buheruka, kandi kikaba na kimwe mu vyamwa vya mpwemu. Murumva ko ico kintu ari ikintu kidasanzwe. Dushobora kubibona, reka mpere muri Petero icete ca kabiri ca Petero igice ca mbere umurongo wa 5. Ndetse ngo mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu mushiruke umwete wose, ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza, ingeso nziza muzongere k'ubwenge, ubwenge mubwongere ko kwirinda, ukwirinda mukongere ko kwihangana, ukwihangana mukongere ko kubaha Imana, ukubaha Imana mukongere ko gukunda bene data, ugukunda bene data mukongere ko urukundo. Hano havuzwe ibintu byinshi mu ntambuko ziganisha umuntu mu ijuru, ziganisha umuntu mu gakiza, ziganisha umuntu mu bukristo bwimbitse, nkuko zadondaguwe hano, ariko ntabwo nza kuzisubiramwo, ahubwo ndavuga ku ntambuko imwe gusa bavuze ngo kwirinda. Kwirinda rero ni imwe mu nkingi, ni imwe mu ntambuko umuntu akwiye gutambuka kugira ngo aje mu ijuru. Mwirumvikana ko ari ikintu kidasanzwe. Niyo mpamvu no mu biganiro byacu dukunda kukigarukako cyane, kuko ibitabo bitubwira ko kutirinda ari intandaro canke ariyo mpamvu nyamukuru itera amakuba n'amagorwa menshi, haba mu miryango, haba mu bihugu, haba mu mashengero n'ahandi hariho hose. Kwirengagiza rero iyi ngingo canke iri shami ryo kwirinda biteza ingorane nyinshi. Kwirinda kandi kutirinda kandi ni isoko y'amagwara menshi, ni isoko y'ubwenge buke bwinshi buri ku isi. Rero nicyo gituma kwirinda ari iby'ingirakamaro cyane. Paulo anatubwira mu Bagalatiya igice ca 5 umurongo wa 23 ko kwirinda ari kimwe mu vyamwa vya mpwemu. Naho ndahasoma haragira hati, ubugwaneza, ukwirinda, ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Ngira ngo uhereye nko ku murongo wa 22 handitse ngo ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda, ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Birumvikana ko kwirinda ari karahara mu ruganda ntibacure. Ivyo bisiguye iki? Bisiguye ko utagira kwirinda muri byose nkuko bitubwiye adashobora kugira mpwemu, ntashobora kugira mpwemu yera. Hari igihe rero abantu bafatwa n'ibintu vy'igishika gusa, ibintu bibashwangamura gusa, bakibaza ngo bagiye muri mpwemu. Oya, mpwemu w'ukuri uwo Yesu atanga agaragazwa n'ukwama ibi vyamwa bidondaguwe, haba harimo n'icamwa cyo kwirinda. Iyo ibi vyamwa byose bibuze canke habuzemwo kimwe, umuntu ntaba afise mpwemu yera. Kwirinda rero bifise akamaro
niyo mpamvu atawukwiye kubikengera, atawukwiye kubifata minenegwe. Ivy'impwemu bizima burya biba bikwiye kuba mu mubiri muzima, ariko iyo tubivuze mu gihushane wosanga ivy'impwemu bizima bitaba mu mubiri upfuye canke umubiri urwaye. Reka twigirwe imbereho gato. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ko ubutumwa bwo kwirinda mu kurya, mu kunywa, canke ubutumwa bujanye n'inyigisho zo gutunga amagara umubiri, inyigisho zijanye no kwirinda ngo butaboneka muri Bibiliya. Bakavuga ivyo kubera ko kumbure barambiwe no kuyisoma canke badakurikirana neza bimbitse ivyayo, cyane cyane ko kenshi mu madini yigishirizwamwo Bibiliya canke yigishirizwamwo ivy'Imana, abantu bagenda iyo bagiye gusa gutamba no kuvyina no kwigishwa ubutumwa budafise ishingiro muri Bibiliya ngo cakira imigisha, cakira ibi, cakira biriya. Oya, ahubwo Bibiliya itubwira ko Imana itwigisha ibitugirira akamaro, kandi bimwe mu bitugirira akamaro ni ivy'ukuntu twotunga amagara ameze neza kugira ngo ivy'impwemu bibe mu mubiri muzima. Rero uhereye kera intumwa z'Imana izo Yesu yamye atuma, yamye azituma ubutumwa butabuzemwo ingingo yo kwirinda. Nk'akarorero, intumwa Pawulo muri byinshi yigishije aboroshe n'abahambaye bo mu gihe ciwe harimwo n'ubutumwa bwo kwirinda. Ushobora kubisoma mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 24 umurongo wa 25. Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 24 umurongo wa 25 haranditse hagira hati: akiriko aravuga ivy'ukugororoka n'ivy'ukwirinda n'ivy'amateka azocibwa, Feliki aranduka umutima aramubarira ati ubu niwigire, ninaronka uburyo bwiza nzogutumako. Birumvikana neza ko mu vyo Pawulo yigisha, kandi hano ho yariko yigisha umwami, umuntu ahambaye, ngo yamwigishije ivy'ukugororoka n'ivy'ukwirinda n'ivy'amateka arigo rubanza rw'Imana. Ivyo bintu byose yarabimwigishije. Birumvikana ko n'intumwa Yesu yasize kw'isi nazo zigisha kwirinda. None uwirinda yirinda ibiki? Bibiliya iratubwira mu Bikorinto ba mbere igice c'9 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 27, itubwira ko uwirinda yirinda muri vyose. Yirinda muri vyose. Kandi impamvu nyamukuru ituma umuntu yirinda nukugira ngo azohabwe igitsibo kitazoshira. Muri vyose ibiki? Vyose nibiki umuntu akwiye kwirindamwo? Umuntu akwiye kwirinda mu kurya, mu kunywa, mu gukora, mu kwambara, mbega muri vyose bigize imibereho yibanze y'umuntu. Mu Bikorinto ba mbere, reka tuhasome cete ca mbere ca Bikorinto igice c'10 umurongo wa 31 haranditse hati: nuko iyo murya canke munywa canke mukora ikindi kintu cyose, mube mukorera byose gushimisha Imana. Iyo mukora, iyo murya, niyo munywa, niyo mukora, mu kurya no mu kunywa no mu gukora, aho hose akwiye kubamwo kwirinda. Imana niko yavuze, kugira ngo abantu bashobore gutunga insengero za mpwemu zimeze neza. None ikibabaje, abantu bubu ubutumwa barabwirengagiza bakawufata minenegwe, ntibiteho kumenya ivy'Imana yavuze umubiri ukwiye guhabwa n'ivyo udakwiye guhabwa. Ivyo bigatera ingorane nyinshi. Reka tubandanye dusigurira ijambo kwirinda. Kwirinda mu Gifaransa nivyo bita temperance mu Congereza, naryo rikaba risigurwa mu majambo atatu. Temperance bisobanura abstinence, sobriété et maîtrise de soi.
aya majambo atatu niyo agize ijambo tempérance. Tempérance, abstinence ni ukwibuza, kwibuza canke kureka gufata, kureka gukoresha ivyonona, ivyonona amagara, ivyonona umubiri, ivyonona ubwenge, kureka kubifata. Abstinence, abantu bakwiye kugira ivyo bita abstinence totale. Kubw'iyo mpamvu, kubera ko ari ukwibuza ivyonona, bisaba ko umuntu yemera kwinjira mu ishuri ry'ubumenyi, kuko kumenya bizonezeza ubugingo bwawe, akemera kwinjira muri iryo shuri kugira ngo amenye ibigirira akamaro umubiri n'ibiwonona, akamenya kubitandukanya. Ijambo rigira kabiri ni sobriété. Sobriété ni ukwigerera. Hariho vyiza bitonona, bigirira neza umubiri, bikwiye gufatwa, bikwiye kugaburira umubiri, bikwiye kunyobwa, bikwiye gukogwa, ariko bigakogwa ku rugero rwiza, ntihabeho kurenza urugero. Nk'akarorero, imihwi ni myiza ariko ntiwoga igitebo cyayo cyose. Birakwiriye ko ujya nk'ibiri gusa, ivyankenegwa bikenewe kwimburirwa mu mubiri bivuye mu mihwi bikaba birakwiye. Ibiyoba ni vyiza, bifasha ibintu byinshi cyane mu mubiri w'umuntu, ariko nta muntu akwiye kurya igisorori cyose cyabyo, ahubwo ivyuzuye urushi rumwe rwawe gusa birahagije. Ibitunguru ni vyiza, ibitungurusumu ni vyiza, bivura inzoka z'ubwoko burenga 40, ariko nta muntu akwiye gufata tungurusumu zirenze urugero, kuko zokorosha amaraso agacika nk'amazi, n'ubundi akagira ingorane. Ivyo vyemewe bikwiye kuribwa ku rugero, arivyo bita sobriété. Hanyuma bugira gatatu ni maîtrise de soi, kwitegeka. No kuri ivyo vyemewe bitonona tukwiye gufata ku rugero, hakwiye kubaho n'igihe twitegeka tugategeka inda. Rero Imana yatugiriye neza, kuko ishaka ko iby'impwemu bizima biba mu mubiri muzima. Mu gitabo kimwe mfise hano citwa Abakurambere n'Abahanuzi, The Patriarchs and the Prophets, mu cigwa caco ca 54 kivuga ngo Samsoni, harabandanye hadusobanurira icyo ari cyo iri jambo tempérance canke iri jambo kwirinda. Hano haranditse ngo ku rupapuro rw'amajana 562 paragrafe ya kabiri, haranditse ngo true temperance teaches us to dispense entirely with everything artful and to use judiciously that which is helpful. Temperance y'ukuri canke kwirinda nyakuri kutwigisha kureka gukoresha canke kwibuza burundu ikintu cyose conona kigirira nabi amagara, no gukoreshanya ubwenge ku rugero rwiza ibituzanira amagara meza canke kugubwa neza. Icyo nico bita kwirinda. Uku kwirinda hepfo haranditse ngo there are few who realize as they should how much their habits of diet have to do with their health, their character, their usefulness in this world, and their eternal destiny. Hariho abantu bakeya cyane, n'abantu bake cyane bazi ko akamenyero kabo mu byo kurya no canke mu by'imirire, mu byo kurya no kunywa bigira ingaruka ku magara yabo bwa mbere, no ku mico yabo, no kukuba ingirakamaro kwabo muri iyi si, ndetse no ku murage wabo w'ibihe bidashira, ari nawo murage wo kuja mu ijuru. Aha icyo bashatse kuvuga ni igiki? Bashatse kutubwira ko kurya no kunywa no kubaho nako no gukora, iyo hatinjiyemo kwirinda, bishobora
kuzobuza umuntu kubona ubwami, kuronka umurage w'ibihe bidashira, the eternal destiny, canke bikababuza kuba ingirakamaro ku isi. Ibyo umuntu yobayemwo akamaro hano ku isi akabera umugisha abandi, bikaba limite, bikagira aho bigarukira, kubera ko atashoboye kwirinda ngo azigame inguvu n'ubushobozi bw'ubwenge n'ubw'umubiri bimubashisha kubikora. Akamenyero rero, kubaho kubw'akamenyero kabi ntabwo bikwiriye, cyane cyane ku bantu b'Imana umunsi umwe bazoja no mwijuru. The appetite should never be in subjection to the moral and the intellectual powers. Appetite canke se akayabagu gakwiye kuyobogwa kakumvira inkomezi z'ubwenge, gakwiye kumvira inkomezi z'ubwenge, ni kuvuga ubwenge nibwo bukwiye kuyobora akayabagu. The body should be servant to the mind. Umubiri ukwiye kuba umuja w'ubwenge, and not the mind to the body. Ahubwo ubwenge ntibube ari bwo buyobogwa n'umubiri. Birumvikana neza ko ngo ni bake cyane bashobora gutahura iryo banga, ko ibyo bajya n'ibyo banywa bigira ingaruka nziza canke mbi, haba ku magara yabo, ku mico yabo, kuba ingirakamaro kwabo hano mu isi, ndetse no ku murage wabo w'ibihe bidashira. Rero aho nizera ko humvikanye neza. Noneho muri Bibiliya mu Musiguzi igice c'10 uwo murongo wa 17 ho haratubwira irindi jambo ridasanzwe umuntu wese akwiye gutega amatwi kandi rikamugirira akamaro. Iryo jambo naryo ni ririkurikira, igice c'10 cy'Umusiguzi umurongo wa 16 haranditse hati: uzobona ibara wa gihugu umwami wawe iyo ari umwana, abaganwa bawe bakazindukira kurya. 17 uzoba uhiriwe wa gihugu umwami wawe iyo ari uwo mu nda y'abami, abaganwa bawe bakarira mu gihe gikwiye kugira ngo baronke inkomezi, atari ukugira ngo baboregwe. Hano havuzwemwo ijambo risa niriremereye, ariko umwana w'umwami, tubisomye muri Zaburi 32 umurongo wa mbere, umwana w'umwami avugwa hano ni Yesu, ni umwami Yesu. Abaganwa ni twebwe tuzofatanya nawe gucira imanza abanyabyaha. Rero ngo igihugu canke ishengero canke societe y'abantu iba ihiriwe iyo umwami wawe ari uwo mu nda y'abami, abaganwa aribo twebwe bakarira mu gihe gikwiye kugira ngo baronke inkomezi, atari kugira ngo baboregwe. Kumba ibyo kurya n'ibyo kunywa navyo birimwo amategeko, birimwo n'amasaha orere, igihe abantu bakwiriye kurira n'igihe badakwiye kurira, igihe abantu bakwiye kunywera n'igihe abantu badakwiye kunywera. Bibiliya yawe rero urumva ko yigisha neza ko igihe umwami azoba ari umwana mu bwenge, birumvikana, abaganwa bakazindukira kurya. Mu zindi ndimi ho haranditse ngo bakajya uhereye mu gitondo bagenda bajya. Urumva ko ibyo byo bizotera igihugu kubona ibara, ariko amahigwe ari igihe bazorira mu gihe gikwiye ngo baronke inkomezi, kandi bibarinde kuboregwa. Icyo kintu ni ikintu gihambaye. Kubera iki? Kubera ko kurya no kunywa atarutonde, guhoza imishishito yuzuye ibyo kurya, no guhora ku bikorwa umuntu akora atagira n'umwanya wo kuruhuka, ngibyo ibiteza akajagari mu kwiyumvira kw'imitwe y'abantu, bikabatera gufata ingingo mbi. Kuba hambaye n'aboroshe haba habaye ukudasobanukirwa no kudaha agaciro cyane iyi ngingo yo kwirinda. Nobahereza ubundi burorero. Mu gihe cya kera, kugira ngo ubwenge butungane,
abana b'Imana bari mu bigeragezo bashobore kubitsinda, bashoboye gutsinda ikigeragezo cya mbere cy'inda. Uwa mbere Noaka Koroni Daniyeli na bagenzi we bari mu bunyagano i Babuloni kwa Nebukadineza. Imana yarabafashije bagira ubwenge, barakundwa nabo muri iryo hanga batizera kumwe by'abapagani, ariko ngo birinze kwihumanisha. Muri Daniyeli igice cya mbere umurongo w'10 birinze kwihumanisha ibyo kurya. Kumbe hariho ibyo kurya bishobora guhumanya, bikica ubwenge, bikica intekerezo, bikica, bikagwabiza, bikonona, bigafovya ukwiyumvira, bigafovya iby'impemu, bigatuma umuntu akora nabi cyangwa afata ingingo mbi. Ibyo muzabisoma aho nabarangiye muri Daniyeli igice cya mbere umurongo w'9 kugeza umurongo w'10. Rero nkiraho reka ndababwire ko mu gitabo cyitwa La Guérison Divine, ugukiza kwavuye mu ijuru, urupapuro rw'110 mu gifaransa, haranditse ngo ubugorozi bw'ivy'amagara mazima bukwiriye guherekeza ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu kugira ngo butegure ubwoko buzosanganira umwami Yesu ku bicu. Niyo mpamvu iyi ngingo yo kwirinda tuyigarukako tukayigisha kenshi. Kubera iki? Kubera ko mu Bitesalonike ba mbere, igice cya mbere cya Bitesalonike igice cya 5 umurongo w'23 handitse ngo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira, azosange umubiri, impemu n'ubugingo vyejejwe bitagira agasembwa. Ashaka ko uyu mubiri twambaye uyu nyene n'impemu cyo kimwe n'ubugingo ariyo maraso bizosangwa bitagira agasembwa, bimeze neza. Niyo mpamvu ubutumwa bw'ubugorozi kubw'ivy'amagara mazima butegerezwa kujana n'ubutumwa buheruka bwa marayika wa gatatu ngo bitegurire abantu kuzosanganira Yesu kuri wa munsi. Reka rero ndababwire kujya mu gihe gikwiriye twadeje gusoma bisobanura iki, ni ryari umuntu yofungura. Ibyanditswe bitubwira ko dukwiye gufungura inshuro 2 ku munsi, no kuvuga mu gitondo no ku mugoroba. Ibyo bishobora kugaragarira mu kuntu igikoni cyo mu ijuru nimba kinabayo Imana yagaburira Abisirayeli manu mu gitondo no ku mugoroba. Ibitabo bikatubwira nka Guérison Divine urupapuro rwa 11 no mu gitabo bita The Ministry of Healing mu kigwa kivuga ngo diet, kurya, imirire, baratubwira ko kurya 2 ku munsi, kandi hagati y'amagaburo, hagati yo kurya n'ukundi kurya hagacamwo n'imiburiburi amasaha 6. Ibyo bintu ari byo byiza. Ubwo rero kurya mu gihe gikwiriye no kurya mu gitondo ukajya no ku mugoroba, si saa 6 no mwijoro, kuko ibyo byo byazanywe n'abasirimu. Bifasha iki rero kurya 2 ku munsi? Kurya 2 ku munsi muri ico gitabo Guérison Divine haranditse kuri iyo page nababwiye ngo ça améliore la mémoire et l'intelligence. Bifasha kwibuka, ubwenge buribuka, kandi bigatera ubwenge kujijuka. Icyo ni kimwe. 2, fortifie les os et les reins. Bitera inkomezi, amagufa ndetse n'amafigo. Augmente l'énergie et diminue le stress. Byongerereza inguvu umubiri kandi bikagabanya guhangayika, stress. Facilite le contrôle du poids. Bifasha umuntu gukontorora, gushira ku rugero gwiza ibiro byiwe. Umuntu ntabe afise ari mugufi ngo acagira ibiro byinshi, ntabe ari na muremure acagira ibiro bike. Oya, kuko ibiro umuntu akwiye kubigira hisunzwe uburebure apima, hisunzwe uburebure apima, hakisungwa
n'imibereho abayeho, ariko kandi icyo mufasha kubigenzura no kubishyira ku rugero rwiza ni ibi byo kurya kabiri ku munsi. Diminue cancer, bigabanya kanseri mu mubiri, ibintu bitera kanseri mu mubiri. Maladie cardiaque, bifasha umuntu, bikingira umuntu kutagwara indwara z'umutima, bigakingira umuntu kutagwara indwara z'igisukari, diabete. Ibi nkuko nabibabwiye muri icyo gitabo, nibyo twovuga ko ari iby'ingirakamaro cyane umuntu yimbura mu gufungura kabiri ku munsi, kandi hagati y'igaburo n'irindi gaburo hagacamwo amasaha nibura 6. Kandi si byiza ko igihe umuntu yafunguye nyuma y'iminota 15 ahagiye gufungura, ntabwo ari byiza ko abandanya kurya ngo ave hano akatire hajya mu kigori aje hariya ajya ibindi hirya gato yaguri ijyandazi hariya hakujye inyuma y'isaha 2 ajya ibiyoba. Oya, ahubwo umuntu akwiye gufungura agaheza akumva ko yagiye gufungura, hanyuma akabona kuja mu bindi, akongera guhurira n'isahani ku meza hageze ku mugoroba. Kandi umugoroba ni igihe izuba, ni amasaha 3 abanziriza ukurenga kw'izuba, uwo niwo bita umugoroba. Hari amakosa akwiye kwirindwa mu bijyanye n'imirire, kuko twumvise ko twirinda mu kurya, mu kunywa, mu kwambara, ariko kuri uyu munsi ho nahisemo ko tuvuga ku kurya no kunywa gusa. Wirinda, ariko uwirinda we yirinda muri byose. Mu makosa akwiye kwirindwa harimo ikosa ryo kuryagagura, kurya buri kanya, umuntu akabaho ameze nk'inkoko genda aratoragura. Ibyo twaduheje kubivuga ko, ariko mu musiguzi igice cy'umurongo wa 16 ho habitubujije. Nta muntu akwiye kurya depuis le matin, dès le matin agenda arajya, ahubwo umuntu akwiye kugira igihe gikwiriye cyo kuriramo. Kuryagagura nibyo bitera indwara z'umubyibuho w'ikirenga, zigatera indwara z'umushishito, kubera agapfundikizo k'umushishito gapfundikira umushishito gatumbere hano mu kameme bita cardia karapfa. Kamaze gupfa, indugwe yasutswe mu mushishito ngo isiki byo kurya ikaziragira uko izamuka iturira mu muhogo, aribyo bita ikirungurira. Icya kabiri gikwiye kwirindwa ni ugusomeza ibyo kurya n'ifungurwa. Hari abantu benshi bagishyira ku meza yabo icyarimwe ibyo kurya n'amazi, ariko igitangaje ni uko bikiri ku isahani byaruwe neza batobisukamwo amazi. Buca utangazwa n'ukuntu rero iyo sahani yitwa umushishito yo bayisukamwo amazi bikimara kugerayo. Ibyo rero nabyo bikwiye kwirindwa, kuko bigwaza umushishito. Abantu bakwiye kunywa amazi, bishobotse n'ibindi binyobwa bakabinywa iminota 30 imbere yuko bafungura ibyo kurya, canke vyamunaniye amasaha 2.5 kugeza kuri 3 nyuma yo gufungura ibyo kurya byamaze kurangira mu mushishito, umushishito wabirungitse mu mara. Ikindi gikwiye kwirindwa na mararanda, ni ukuvuga ngo kurya ibyo kurya ugaca ukura ukuboko ku munwa ujya kuryama ukifuka. Ibyo nabwo ntabwo ari byiza kuko bitera indwara. Bibiliya bivuga ko mu musiguzi igice cya 5 umurongo wa 17 haranditse ngo iminsi yiwe yose arira mu mwiza, kandi akagira umubabaro, akagira indwara n'umwikomo. Aha nacyo gituma uzosanga abantu benshi bararanye ibyo kurya mu mishishito, iyo bavyutse bavyuka bigondoye, bigorora, nta nguvu, bavuga nabi, umubajije ntashaka kumwishura. Hari nabo kuramukanya bigora, impamvu rimwe gusa
ari uko ibyo kurya byaraye mu mushishito bidasewe. Rero baratubwiye ngo kurira mu mwiza ijoro riza ryaje, kuko umwiza utangura izuba rirenze. Ibyo biteza indwara, bigateza umwikomo, bigateza n'umubabaro. Ni byiza rero kwirinda. Ikindi tutoreka kuvuga ko nukurya ibinure mva bikoko na nyarirya ibitungwa byinshi bigwaye cyane bigaterwa imiti ikaze gusumba ibiterwa abantu. Ibyo navyo birakwiye kwirindwa kuko ari isoko y'indwara nyinshi nk'amakanseri n'izindi ndwara zibabaje umubiri, umutima, n'indwara z'imitsi za arteriosclerose n'izindi. Ibinure rero mva bikoko birakwiye kwirindwa. Mu Migani igice c'23 umurongo wa 20 haranditse ngo ntukabe mu gitigiri c'abanohowe na vino ya indi boreza no mu c'abanyameru y'inyama, kuko imboregwa n'umunyameru uburuhiro ari ugufutana. Iryo ni ijambo ry'Imana ryabivuze. Paulo we yandikira abaroma ubutumwa bwiza mu gice ca 14 umurongo wa 21 aravuga ngo ni vyiza kutarya inyama canke kutanywa vino canke kudakora ikindi kintu cyose gitsitaza. Ibyo byose bikosowe haba hirinze indwara nyinshi nk'iz'umushishito, diabete, kanseri n'izindi. Kandi si nivyo gusa, erega no kurya amavuta mwijoro, abantu bakajererengesha amavuta, urukarango rukaze, hanyuma ibyo bigaherekezwa no kudakunda gufungura imboga z'icatsi kibisi. Ibyo bintu byonyene ubwavyo gusa vyihutisha kanseri ikigaragaze karipuka ku mubiri. Ariko kurya kabiri ku munsi à l'intervalle de 6 heures, hagati y'igaburo n'irindi hagacamwa amasaha 6, kandi umuntu akirinda no kurya amavuta menshi mwijoro ku mugoroba akayagabanya. Ibyo kanseri birayicereza bikayinetraliza, ntiyigaragaze, ntifate umuntu, ntishoke ibaho. Hari n'ibindi bintu byofasha umuntu kwirinda kanseri. Ni gukunda kurya ivyamwa bifise cyane vitamine, intungamubiri zitwa antioxidant, ni ukuvuga vitamine zishinzwe kurinda umugese canke ingese. Izo zirakenewe kugira ngo umuntu acereze kanseri ntikare ngo ifate umuntu iripuke igaragare. Izo vitamine ni nka 3, izo bita antioxidant. Izo umuntu twoshobora kuvuga ko ubu ni vitamine A na C na E. Reka mvuge nsozere mvuze nk'ibintu 3 gusa canke 4 dushobora gukura mu izo vitamine vyoroshe bitatugoye. Ahambere, nk'iyo umuntu ariye ikarote imwe gusa abaziriye zose, umwembe umwe gusa abaziriye zose, iyo umuntu ariye ibiyiko 2 by'amahoke adacishijwe ku muriro aba aziriye zose, canke akarya ibiyiko 2 vy'intete z'ibihoke, tournesol, bihwagari, naho aba aziriye zose. Cyo kimwe no kurya ivyamwa bitandukanye, hafi ya byose biba bifise izi vitamine za A na C na E. Reka rero muri aka kanya Imana idufashe, iduhe gusobanukirwa ko burya ivyamwe mu bizima biba mu mubiri muzima. Imana idufashe gukunda ubutumwa butubwira kubijanye n'amagara yacu, kuko ari ku neza yacu, ari no kugira ngo tuzoronke umurage we bidashira. Imana ibitwumvishe mu izina rya Yesu.